Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka ko yari kwaravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse no mu gisata c'intwaro ibereye. Murano makuru turaza kugaruka mu gisata c'ubutungane ahanini cane kuri umwe mu bapfungiwe urubanza rwa politike akomeye cyane kuri ubu yarangije igihano cyo ariko akaba akibarizwa mu munyororo. Turaza kugaruka kandi ku ifoto iriko irahanwa cyane irya nino ku mbuga ngurukana ubumenyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni ifoto yaraye ibabaje benshi cyane tuza kugaruka ko muri ano makuru. Gusa dutangure ku vyo mu gisata c'ubutungane. Nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye yaje abwira abarundi kababazwa n'abarundi barenganywa mu butungane. Vyaragezaho arira aravya akarenganyo kari muri iki gisata c'ubutungane. Benshi bakibaza ingene bigenda ngo ntiyigere yumva akamo kabaheza iminyororo yabo ntibarikurwe. Benshi bakanibaza inyungu ubutegetsi bufise mu gupfunga abo bantu atategeko na rimwe rikurikijwe. Nako kandi Procureur General de la République Leonard Manirakiza mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka yaragaragaye mu gikorane ca Kanguka aje imbere y'abarundi asengera ubutungane, yongera kandi yemeza ko atawe azorenganya. Niwe wundi ujejwe abapfunzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ese ngo nukubera iki arenga ku mategeko akagumiza mu munyororo abutungane bwarekuye? Iyo myaka yo gupfunga umunyororo yashinzwe na senare irangiye akura hehe ububasha bwo kumugumiza mu munyororo? Ese bwa butungane yamye abwira abarundi ubwo asengeye mu gikorane ca Kanguka ahagaze imbere y'Imana ngo bwoba buri hehe? Umushikiranganji kandi ajejwe ivy'ubutungane Domine Banyankimbona yarahiye ko azokubahiriza ibwirizwa shingiro n'amategeko y'igihugu. Nawe kandi mu vyarahiriye yahiye ko azubahiriza agateka kazina muntu. Ajejwe ubutungane mu Burundi niwe ajejwe amabohero y'u Burundi. Ese no kubera iki ngo agomiza mu munyororo abantu bajeje imyaka abaciriwe? Nihe nyungu igihugu caba gifise mu gupfunga? Benshi bahejeje iminyororo yabo, abandi bakaba banakitswe n'amagara kandi barayejeje ariko ntibapfungurwe. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye tunabageza ko vyinshi vinyegeje inyuma y'urubanza rw'uyu munyepolitike akomeye cyane. Tugarutse kuri ya foto nari mpejeje kubabwira yaraye ibabaje benshi, ni ifoto yagaragaje umupolisi atwaye utwiwe. Hariho imatera, isandugu abikamwe imyambaro yiwe n'ibindi bikoresho vy'akazi ku ikinga. Ni mu gihe ikinga risanzwe ryarabujijwe mu gisagara ca Bujumbura ku itegeko ry'umushikiranganji wa mbere uriho kuri ubu General Gervais Ndirakobuca, igihe ari umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Iyi foto yerekana ko uno mupolisi ashobora kuba yahinduriwe aho akorera. Undi akenshi abapolisi n'abasirikari iyo bimuriwe aho bakorera barahabwa imodoka ibunguruza. Ni nayo mpamvu atamashusho nk'ayo yigera yakunze kugaragara. Umupolisi w'igihugu afashwe gutya rero yimuka n'imatera, isandugu abikamwe imyambaro yiwe n'ibindi bikoresho vy'akazi ku ikinga. Bamwe bakavuga ko bigaragaza ishusho mbi cyane ndetse ngo n'agasuzuguro umupolisi muto yakorerwa. Si imodoka igipolisi kibuze, ahubwo ngizi hari abakuru bazikoresha nabi kenshi zikanakora ivyabo, hari nabo zija gusumira ku masoko bakibagira umupolisi mutoyi. Ibi rero bikaba bidaha iteka Edeni, umupolisi wa Edeni akaba akwiye kubahirizwa. Imbere ko tugaruka kuri rwa rubanza nari mpejeje kubabwira ko ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho barereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze mwidonido yano makuru. Mu gisata c'ubutungane tugiye kugaruka ku rubanza rwa Mutama Jean Berkimas Nkurunziza amaze umwaka urenga ahejeje munyororo yakatiwe ariko akaba agipfunzwe. Yitwa Jean Berkimas Nkurunziza, benshi bamuzi ku itazirano rya IDD.
ararenza imyaka 60 kandi asanganywe indwara zitoroshe. Numwe mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza yihaye aho nyoye ibwizwa shingiro nk'uko berutse kwemezwa na Senare ya Afrika y'ubuseruko. Kandi uyu Ayididi akaba yarasanzwe ari umunywanyi w'umugambwe MSD. Kwigenekerezo ya 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2015 Jean Berikimasi Nkurunziza yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza bakaba bari barongowe na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka. Bamufatiye mu Nyakabiga aho yaragiye gusangira n'umuryango umwaka mushasha. Ageze mu iperereza rero Ayididi yarahohotewe bikomeye, bamuvuna ukuboko kugeza ubu vyanse ko akira kubera bamwankiye kuja kugororwa ivyo benshi bita kinesiterapi. Jean Berikimasi Nkurunziza yatanguye kuburanishwa mu mwaka w'ibihumbi 2019 amaze hafi imyaka 4 apfunzwe. Senare nkuru ya Nahangwa yamwagirije icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, attentité à la sécurité intérieure de l'État, nkuko yabikoze kuri benshi bapfungiye politike. Ica imukatira gupfunga imyaka 15. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ko Cour d'appel ya Bujumbura yaragabanije iki gihano imucira gupfunga imyaka 7. Cour d'appel yafashe iyo ngingo ifatiye ku busaza bwa Jean Berikimasi Nkurunziza ku kungene yahohotewe no kungwara agendana. Yaba Parquet General yaba Jean Berikimasi Nkurunziza bose barunguruje mu gisata ca Gasambura manza muri Senare nahinyuzwa. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 Senare nahinyuzwa yashinze ko ibirego vyabo bidafashe, igomezaho igihano cashinzwe na Cour d'appel. Kwigerekerezo ya 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 Jean Berikimasi Nkurunziza ararangije imyaka 7 yaciriwe yo gupfungwa. Ubu akaba akwije umwaka n'amezi 3 arangije umunyororo ariko aracafunzwe. Bamwe bati none afunzwe niki? Afunzwe nande? Akakamara maza gupfunga abahejeje iminyororo kazohera ryari mu Burundi. Nembwe nkuko natanguye mbibageza ko muri ano makuru umushikiranganje w'ubutungane yarahiye ko azokubahiriza ibwizwa shingiro n'amategeko y'igihugu, akarahira kandi ko azubahiriza agateka kazina muntu mu butungane ajejwe, ariko nubundi nawe ntaco yigeze akora ko. Vacho ndashimiye we rwose vyarageze naho arira imbere y'abakora muri iki gisata aravya akarenganyo kari mu butungane, avuga ko ari we camanza kizigenza. Gusa nawe izi dosiye z'abapfunzwe bahejeje iminyororo yabo ariko batarekurwa nawe vyaramunaniye. Procureur General de la République nkuko nabigarutse ko mu kwezi kwa mbere yaragaragaye mu giterane ca Kanguka aje imbere y'abarundi asengera ubutungane, yongera yiyemeza ko atawe azorenganya gusa abapfunzwe kubusa abandi bazira dosiye ziraho gusa, abandi bahejeje imyororo bagipfunzwe nabo baracari. Bamwe bati ikibazo cy'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi coba carabaye akananira bahinga. Kuri uyu munsi rero nkuko ku munsi waje twabagajeje ko inkuru yavuga ko Perezida mushasha Perezida Bassirou Diomaye Faye w'igihugu ca Senegal yarangije kurahira. Ubungubu rero umushikiranganje wa mbere wa Senegal yabaye Ousmane Sonko. Amaze indwi zibiri asohotse umunyororo, yari amazemo imyaka 3 ku gahotoro k'intwaro ya Perezida Macky Sall yashaka kumubuza kwitoza. Kuva nijoro rero Ousmane Sonko niwe mushikiranganje wa mbere wa Senegal, akaba yaraye agenywe na Perezida Bassirou Diomaye Faye. Bose bavuye mu munyororo kwigenekerezo ya 15 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ousmane Sonko yahora ari utavuga rumwe n'ubutegetsi akundwa cyane muri Senegal kubera ivyimviro bishasha afise. Ni nawe kandi yabangamiye cyane Macky Sall bituma atitoza ubwa gatatu. Yashinze umugambwe Pastef mu mwaka w'ibihumbi 2014, none mu kiringo cy'imyaka 10 awushikanye ku butegetsi naho umugambwe wafuswe. Hari ikigo gikomeye cyane Ousmane Sonko atanze. Amaze kubona ko batazomwemerera kwitoza, yasemwe ko Bassirou Diomaye Faye ari we yitoza, yongera aramushigikira ati mutoye Diomaye muzoba mutoye Sonko. Mu bihugu byinshi vya Afrika iyo bigenze gutyo umukuru w'umugambwe akankigwa kwitoza, umugambwe uhitamo kutitaba amatora. Kuba muri Pastef batigeze bahesha nivyo
bahesha nivyo bisenyuye ubutegetsi bwa Macky Sall n'umugambwe wiwe. Hari ikindi kandi gikomeye Perezida Bassirou Diomaye yaraye yerekanye, ntaje kwihora, aje kubaka Senegal ya bose. Mubo yaraye agenye kandi harimwo kugumiza umunyamabanga mukuru w'ibiro vy'umukuru w'igihugu yarasanzweho kuri Macky Sall. Ivyo birerekana ko atazanywe no kwihora, ahubwo ko ashira imbere ubumenyi bw'abantu. Biraryoshe kandi kubona Ousmane Sonko na Bassirou Diomaye Faye bafatanye mu nda mu mabanga y'igihugu. Yemwe ubutegetsi ntibuzobatandukanya nk'uko bigendera abandi benshi. Ese Ousmane Sonko bizomukundira kuguma yubaha oyatoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu? Bassirou Diomaye Faye bizomworohera kugumana umushikiranganje wa mbere akundwa kumurusha? Perezida Nicolas Sarkozy yahoze atwara igihugu cy'Ubufaransa niwe yigeze guhanura Perezida Emmanuel Macron ati uko biri kose umushikiranganje wa mbere uzogena wese muzokundana amezi atarenga 6, ayandi mezi muzogumana mudakundana, ahubwo azoba yiyumvira kwicara ku ntebe yawe. Amabanga y'umukuru w'igihugu nayo umushikiranganje wa mbere aragoye cyane kubera bigoye kubona icumwe ajejwe uwundi atajejwe, bose babazwa bimwe n'amabanga ateranya. Bamwe bati twizere ko amateka meza ya Senegal Sonko na Diomaye banditse bakiri bato kuva mu mwaka w'2014 bazoba bandanye no mu burongozi bwa Senegal. Bizoha icizere urwaruka ruri muri Afrika ko impinduka zigishoboka. Ngico bikoze cyo ntawe uzibagira ko bishoboka ko umunyoro asohoka yambikwa iteka ry'igihugu. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafise ndakubwira ngo tuzucikanwa nadushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana ibahezagire.